Wa Amerika Chris Brown yarakoze ibidasanzwe ariko kuri we avuga ko ari ibisanzwe. Abanyamerika baradufise guys. Ni Chris Brown yatangaje avuga ko ibyabaye byose kuri we ari ibisanzwe inyuma yo gukora ibiteramo byinshi akabona abantu benshi baza mu biteramo batandukanye bari munsi y'imyaka 16 murazi ko South Africa nahani wacu twebwe turabira ku myaka 18 ariko abazungu na South Africa ni kuva ku myaka 16 kuduga bikavuga yuko rero abavyeyi b'abana bidoga cyane bivanye nuko abana babo benshi bagiye mu cyo giteramo batarakwiza imyaka abandi nabaka abamogi akaba yara wasinzikaje nyuma y'icyo giteramo abana benshi batashe bononekaye abana benshi batashe bagize ikibazo la police ya South Africa akaba atacu yigeze bivuga ko kiyovuga ati umwana yikuye mu rugo akagenda abavyeyi babananiwe no kumurera nabo ntibaba bakwiye kuza bavuga ngo umwana wacu uyo abayerekanye ko ari umuntu akuze bisigura ko la police taco yashimye kubivuga ko ndetse mukamusanze muze ko na Chris Brown ari mwe mu camamare kwisi yose mbega hari wiyo bayifuza nawe ko yomuzana hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo bishobore gutagata nkuko tubona muri nawo company nawe ari kwaragereza kubikora kugira ngo ashobore. Hello my people, hello everybody, bakunzi bacu ba Best Fan TV ndabaramukije ko mudavye avec MC Deraneje bakutowa Jaso, the number one swagger station in our country. Ni wana tugarutse kuri ya mpwe Kidasanzwe tubona babaza mbega muri kombitegura gutimisa mikuru ya Noel na Bonane tukaba tugiye kuyaga aho hakurya y'amazi murazi ko buherutse twara twavuganye ku bintu bijanye nibi nabiriya kahise kacu ndetse tukakora no kubigana cya quiz ya TikTok question. Right now twaswa mu gihugu cha South Africa aho hari haba igiteramo cha Chris Brown. Guys, ari gihe twibaza ko rimwe rimwe abanyamerika bafise ico bita inganga imiti kirundi. Ni Chris Brown yakoze igiteramo kidasanzwe muri South Africa aho ico bita umunya South Africa wese yari yagiye mu ico giteramo. Yes, ni MC Deraneje dahengeshe nyakorondera exclusive news hakurya y'amazi bivugirwa no mu gihugu cyacu Burundi ndetse n'ibivugirwa ku rundi ruhande turiko turaraba kino giteramo cya Chris Brown nkuko benshi babagiye bakibona nkuko ndetse munakibona ku masanamu ndetse no ku mafoto ariko araca hano ni Best Fan TV idahengesha na kuba exclusive news ku bindi bihugu duhana imbibe canke ibihugu biri hakurya y'amazi tanke kure y'amazi. Kino giteramo cya Chris Brown abavyeyi benshi baridoga bavuga ko abana babo bamazindwi batazi iyo baba abandi bibaza ko bo baracikiye kumba abana bari bagiye byasuye ko kubashaka kubokinga amatike azobashikana mu giteramo cha Chris Brown. Nkundira rero ndabayagishe mbega byari byifashe gute mbega byari bimeze gute amakuru natwe tuba akabatara y'ivumbi kugira ngo mushobore kwa updatinga bimwe mu bigize entertainment yacu umuziki wacu ndundi kumenya hano mu gihugu cyacu Burundi kwa hategurwe ki ndetse mu gihugu kibanyi ariko hategurwe iki hari hakurya y'amazi hategurwe iki ni muri South Africa icamamare mu muziki wa Amerika Chris Brown yarakoze ibidasanzwe ariko kuri we avuga ko ari ibisanzwe. Abanyamerika baradufise guys. Ni Chris Brown yatangaje avuga ko ibyabaye byose kuri we ari ibisanzwe inyuma yo gukora ibiteramo byinshi akabona abantu benshi baza mu biteramo batandukanye imbere y'abakunzi biwe barenga ibihumbi ijana mu gisagara cha Johannesburg hariya muri South Africa. Aya namwe mu masanamu yarageze ico giteramo. Uwo muraperi Chris Brown w'umunyamerika yari amaze igihe nawe ariko yagirizwa gufatana ku nguvu inyuma bijya byari bibaze bisi bivuga kuri PDD. Muribuka ko Chris Brown ari umwe mu bantu bavuga ko bafatiwe ibihano bivanye nuko nawe dossier yamwega bikavugwa yuko rero uwo muraperi w'umunyamerika yari amaze igihe nawe ariko yagirizwa gufatwa ku nguvu. Iki cyaha yagirizwa kivuga ko yagikoreye uwahoze ari umukunzi wiwe Rihanna mu mwaka wa 2019. Ishirahamwe mpuzamakungu bijejwe Woman for Change yari gasabye ko Chris Brown yafatirwa ibihano by'uko ibiteramo bibiri yari afise muri Johannesburg muri South Africa byohagarika ariko ntibyakunda bivaye nuko aba South Africa bari bamurisha inoti nyine baje ati contrat yacu ntisa n'ivyo bintu namanza yeze contrat niyagaruka muze mushobore nawe kumufatira ivyo bihano
vyiwe. Ku nshuro ya mbere arakoze igiteramo kidasanzwe Chris Brown. Biravugwa ko hari abana benshi bagize ikibazo muri ico giteramo, hari abagiye muri koma, hari abapfuye, hari abahuye n'ingorane zitera amasanganya ndetse binabiriye. Abavyeyi benshi nabo bakidoga cyane bidogera abategura ivyo biteramo, bakabaza impamvu abategura ivyo biteramo bakira aba mineur, abana bari munsi y'imyaka 16. Murazi ko South Africa nahani wacu twebwe turabira ku myaka 18, ariko abazungu na South Africa ni kuva ku myaka 16 kuduga. Bikavugwa yuko rero abavyeyi b'abana bidoga cyane bivanye nuko abana babo benshi bagiye muri ico giteramo batarakwiza imyaka, abandi nabaka amamogi akaba yarabasinzikaje nyuma y'ico giteramo. Abana benshi batashe bononekaye, abana benshi batashe bagize ikibazo. La police ya South Africa akaba atacu yigeze bivuga ko kiyovuga ati umwana yikuye mu rugo akagenda, abavyeyi babananiwe no kumurera nabo ntibaba bakwiye kuza bavuga ngo umwana wacu uyo aba yerekanye ko ari umuntu akuze. Bisigura ko la police taco yashimye kubivuga ko ndetse mukamusanze muze ko na Chris Brown ari mwe mu camamare kwisi yose. Mbega hari wiyo bayifuza nawe ko yomuzana hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo bishobore gutagata nkuko tubona muri nawo company nawe ariko baragerageza kubikora kugira ngo bashobore guha icyo novuga agaciro igihugu cyacu Burundi mu muziki ndundi, nyuma yuko tariki 10 z'ukwezi kwa kabiri bazotuzanira rema hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Mbega twibaze ko natwe bizomera nkuko ivyabo bandi bana biriko biragenda. Exclusive news nako turakora kugira ngo tubaye ikiganiro kigeze kuri update kuri Best Friend TV. MC Diraneje nanye nkabagerageza kubarondera amarusho hirya no hino. Vuba cyane tugiye kuyaga ku giteramo cha Sadbi kizobera mu Kanyosha, aho naho Sadbi agomba kwandikisha amateka imuhira. Ni giteramo bigaragara ko iyo bija hose target yiwe yo kwifuza ko umuririmbyi wese w'umunyakanyosha azoshobora guparticipa muri ico kiganiro muri ico giteramo. Eske birakunda nakidashoboka. Exclusive news tubandanye tubaha update, tubandanye tunamenyesha ko Chris Brown ubu abarizwa mu gihugu cha South Africa, ariko contrat yuko bigiye kurangira. Icyo tutaramenya neza tuzomenyesha vuba nuko tusanze ko nyuma yo kurangiza ibiteramo azoca nawe afatwa n'amakosa yuko yagirizwa nk'ivyo PDD yagirizwa byo kuba yarafashe ku nguvu Rihana. Ariko tugarutse inyuma, Rihana naco yigeze yifuza kubivuga ko aho abanisomesha makuru bamubajije ati mbega ibyo bavuga kuri Chris Brown ko yoba yaraguhohoteye mu mwaka wa 2009 vyoba ari ivyo, nawe akavuga ati ibyo abantu bavuga siko bibabiri, kuko iyo bari ivyo nari kubona naramwitwariye kiya gihe, ariko naho vyoba ari ivyo sindamwitwarire ni ubwo urukundo namukunda. Rero tube tureka kugira base wowe akabari amwe mu majambo yavuye muri Rihana. Turabakunda cyane. Exclusive news tubafitiye kuri Best Friend TV yariyo amwe mu makuru y'igiteramo caranze Chris Brown. Twumve ko ari gitangaza, twibaze mbega nawe ni aramukajane mu gihugu cyacu cy'u Burundi bizogenda gute. Hasta la vista, ishoboye kusidiranisha kutoa jasho. Turabakunda cyane. Ja bless, ciao ciao.